Raba n'abagabo ni bagora avese gusumba abagore. So birahari. Hajya rero ni hari ingorane ziri mu rugo umugabo akazigenderako akabisabirako hajya biza kuburuka umugabo yaratuntu yarahwereye kuko ahandi hoho aguma yifata. Ari rero nibaza yuko muri ivyo ni benshi kandi ugasanga umupfasoni imbere akaza akagutegeka kuko udashaka ingorane kandi yitwa umufasha kandi umugore azi icamuzanye nta mugabo n'umwe mucika umaze nka wimwa mutabana c'est automatique ni automatique mwoge mutungana wako kandi muri séparé déjà musanzwe muri séparé automatique. cyane muri Kazor Company yabazaniye Kazor Makeup tafise service za manicure, pedicure hamwe na makeup ku bantu bafise imanza, amadote, amamariage. Karibu cyane dukorera mu nyubakwa iri ngaha kuri Avenue du Marché anye ibuilding yitwa Central Building Makazira kwa Kabga numero 306F. Karibu cyane ku bantu badafite gushika ngaha mashobora kutwandikira ashobora kubasanga muhira ego karibu cyane uryoherwe. Kazwa TV. Ndabahaye ikaze abakunzi ba Kazwa TV kaze mu kiganiro Fait d'amour tugira tuganire numwe novuga umuntu akomeye reka ndamwita akomeye cyane kuko sitwe twabimuhaye n'Imana yabimuhaye ni Gaston Sindimwo abeshi muramuzi yabaye icegera cyo mukuru w'igihugu kuva mu mwaka wa 2015 gushika mu mwaka wa 2020 numwe yabaye mu ndongozi z'igihugu yarafise amabanga akomeye ku gihugu cy'u Burundi tuza kuganira no munsi benshi mwaragiye murabona yaratanze ibiganiro hatari hake ndetse mwaragiye murabona n'amavideo aca hirya no hino n'umunsi rero turaza kuganira ku kintu novuga gikomeye cyane mu ngo ntituza guhagarara ku rugo rwiwe gusa ariko turavuga en général tuganire ku kintu novuga ahenshi gisambura ingo mbese ugasanga gisigaje gikomerekeje na bamwe mu basambuye ingo ico naco sikindi ni hohotegwa riba mu ngo na cyane turaza guhagarara ku ruhande rw'abagabo uno munsi rero ndamuhaye ikaze muri Kazwa TV ikaze. Nanje ndabahaye mwaramutse na mwiriwe bivanye n'abakunzi banyaho bari bakazo hanyuma nkaba nkuko nabemereye amesha makuru ndi ngaha kuganye kuvugira mu ufisi ibibazo byose ambaze jewe ko ndi disponible atumoma. Yego. Turasubiye kukwakira reka imbere yuko twinjira mu kiganiro cyacu ndafise ikibazo cy'amasiko nifuza kukubaza uri umwe mu barongoye kino gihugu cy'u Burundi kandi wari ufise novuga igihagararo kinini cyane washobora gufata ijambo canke mwaterera ivyumviro kugira ngo Uburundi bugende neza turi mu kwezi kwa gatanu aho itariki imwe bahimbaza umunsi mukuru w'abakozi n'akazi no kuri iyo tariki abantu uyashitse abantu benshi novuga mu mpande zose z'igihugu abenshi batagifisa akazi kubera ibintu bitandukanye byabaye mu Burundi abahora bari mu gisata cyo kuzana igitoro benshi barahagaritse akazi kabo ni bariko baragira dufatiye kubakora mwishira hamwe sosumo abenshi abakozi baricaye mbese n'abadandaza ntibakikora akazi neza Brarudi n'ahandi uwe kubgawe nk'uwahoze afise igihagararo canke afise icaterera ku gihugu kugira bigende neza ubona ibintu turimwe mu Burundi mu bijanye mu gisata c'ubutunzi hoko gwiki kugira ngo novuga abantu basubire kuja muri voie normale igihugu gisubire gitera imbere uko bikwiye kuko uno musi twahimbaje umunsi mukuru abantu benshi batameze neza. Bo nibaza yuko
ingene ibintu bimeze bivana n'ingene isi imeze mubona harabaye ikiza ca covid haraba n'ibindi ngorane mu bihugu hanyuma n'ingwano yo muri Ukraine yarateye ingorane hanyuma hacaba ikena kwisi yose ubuzima nimba bwaduze ngaha nivyo bwaraduze turabizi amikoro y'abarundi ni makeyi mugabo muri rusangi no kwisi yose mu bihugu byinshi ubuzima bwaraduze mugabo rero nuko umwe wese avuga ahaherereye no munsi tubona no munsi rero nibaza yuko bo nishingiro rya leta iraraba ibishoboka vyose kugira abene igihugu bayo bagende neza mwama mumva umukuru w'igihugu asemerera hirya no hino ahimiriza ugwaruka mwebwe kugira ngo mutangure nk'ibi muriko murakora urabona ko birabinjiza amahera si sakazi ka leta mwarakirondereye nivyo leta rero ishobora guhimiriza hanyuma rero mugabo hari ibindi bidashoboka atakuboko kwa leta kurimo nibaza yuko leta nicijejwe irikira bikora kandi nizeye yuko mu misi mikeyi ikibazo c'igitoro kizuba giheze ariko ico kibazo c'igitoro kimaze tugira dukwiza hafi imyaka 4 n'ibindi vyagiye biraza ko mu nyuma wowe ndavyumva uravuga nyene icobera mukuru w'igihugu aratubwira kandi twese tutwarakuye mu mpuzu turi ku kivi ariko no munsi mbese n'ibindi bigenda vyongera ku mu misi heze ikibazo c'ibinyobwa vya Brarudi caraba mugabo kikaba kanya gato ariko no munsi urasanga abantu batondeye kurondera ibinyobwa nkuko batondera amabisi nkuko batondera igitoro agasukara abarundi bamwe barakibagiye burundu ibibazo nyene usanga bitandukanye kandi novuga yuko ayo mashira hamwe amwe usanga novuga gwari go rufatiro gwo guterera gwo gusahiriza leta kuko vyafasha benshi vyakoramwo benshi amataxe yaboneka ari menshi n'ibindi bo nibaza ko jewe amatwa nsumira inzira leta ikirafata ifatanije n'abagwiza tunga canke n'abazana imitahe mu gihugu abafashana nibaza yuko ico kibazo kiriko kiratorerwa inyishu kandi mu kwizera nibaza ko mu kwezi kumwe n'igice ibibazo vyinshi bizoba biriko biratora inyishu buhoro nuko twokwizera kuko nta leta iryoherwa abenegihugu bayo bamerewe nabi nabo nyene kujya mu merewe nabi yomererwa nabi gusumba ico gituma rero jewe ndizeye ko vuba sinovuga ngo vyarabuze inyishu kuko nta kibazo na kimwe gishobora kubaho ntikironka inyishu nivyo iranyishu yashobora guteba mugabo iratinda igashika amatwa nsumira nkurikirana ibiganiro biriko biraba hagati y'abagwiza batunga bamwe hamwe na leta no kwizeza abarundi yuko igitoro mu misi mikeyi bagiye kukironka leta nico kubitirwa hanyuma rero cane urabona Brarudi igize ingorane kubera nta mahera agaciro ariho hanyuma usanga ivyirangura ibintu vyankenerwa ishobora gukoresha izo nzoga zayo biva hanze kandi twese tukakuvuga tuti ni nayo bari ufise make yo yahebera Brarudi mugabo nibaza yuko ejo aho bukera nibaza ko bizogenda neza vyose n'ivya Brarudi canke n'ibindi byose bizoba birimo ako karagaciye umunsi nari kuronka umwubahwa nk'uyu yagize ico aterera mu gihugu ngo sindamubaze ibibazo bihanze igihugu kugira ngo nabagire ico aterera kugira ngo ibintu bigende neza ariko mwumvise yaremesheje abarundi ababuze akazi abari basanzwe bakoresha ivyo bintu byose abagwiza tunga batandukanye bahora bafise ama station ubare n'ibindi murumva yuko araturemesheje ngira ngo arafise ico abiziko nibaze yuko bizogenda neza mbona leta irikitegura kandi abarimyi ubworozi turavye intumbero y'umukuru w'igihugu ko duhindura uburimyi twahora turimisha amasuka tukagira gute hariho abagwiza tunga hariho abashora mari bafise bariko baraza kandi bazofasha bwa mbere muri ico cigitoro hanyuma bafashe no mu burimyi kugira ngo abarimyi bose turonke ivyo turima kandi ivyo turima tubishore kuri abo badufashije kugira tuve muri zingorane tugaruke rero mu kiyago cacu uno munsi Imana iza kurema abantu yarabaremye iramenye umugabo aravuga ati ujya muntu mbona ati kwijere kandi amuronderera uyu muntu ndamukure mu rubavu rwiwe kugira ngo azamusahiriza muhe umunezero n'ibindi abantu benshi no munsi barubaka ingo ariko nawe waragubatse ufise umuryango
umuntu kugira ngo yubake urugo arafise novuga ikibimutera arafise ukuvuga ati ujya muntu nipfuza ndamwifuza kwiki kugira aze dufashanye mu buzima busanzwe muri make wewe uduciriye ku mayange uja kugera mu bigero ukifuza kubaka urugo rwawe byagenze gute nibiki wifuza kumufasha wawe bwa mbere umufasha bari umuntu agufasha muri byose na hose niwo umufasha hanyuma rero hari igihe ushobora kwiyumvira ko wafashe umufasha ugasanga wazanye umufashwa gusa atabufasha burimo kuko mutsa gufashanya muri ico gihe rero haraba ingorane nizo kenshi zishikira benshi hariho ni byinshi bishobora kuva kuri kutumvikana mugabo byinshi igihe mufashanije nta ngorane zibaho igihe mutafashanije niho haba ingorane niko no bivuga hanyuma ibishitse uvyakiruko na ku ruhande rw'iwawe uje kuvuga ati ngira fate decision yo kubaka urugo wotubwira uno muzi kuba hariho igituma ndakoje kino kibazo hariho ugwaruka gwishiko ruradukurikirana ruba rwifuza gushinga urugo mbwa akavuga ati simbona urufatiro rw'ico noshaka ko umuntu bw'ico noshaka yaba ku mukobwa canke ku muhungu kugira ngo shobore kubaka urugo rwanje rumere neza kubera ko turazi hariho benshi baba bafise ivyiyumviro biba bitandukanye bavuga ati kugira umugabo mwiza ni kuba afise amafaranga ni kuba afise ibinibi ni kuba afise imodoka niki canke umugabo nawe ati kugira ngire umugore mwiza ni kuba ari wa mugore mbona nyene nzosohokana ahantu ibintu bikagenda neza ariko nk'umuntu yabiciyemo ivyo nibaza ko byose birajamo mugabo ushaka kuba uba wifuza kuronka umufasha hanyuma uwo mufasha mukaronka ibibondo hama ivyo ngo mukayifashana muri kumwe uko bigenda kose nuko no bivuga hanyuma umufasha igihe aje ari umufasha nta kibuza murafashana nibaza yuko rero nta byinshi tayivuga ko maze kubivuga kenshi barabandikiye babwira ngo muze kutubaza mugabo nibaza yuko mu vy'ukuri umufasoni aba ari umufasha w'urugo suje kugira ngo asubire umugabo suje kugira ngo ategeke umugabo suko umugabo amutegeka mugabo nkuko na Bibiliya ivuga umugabo ateza kuba umutwe w'urugo hanyuma umufasha nawe agafasha urugo hari gihe wavuze ngo hari gihe uzana umuntu uzimuje gufashanya ariko ugasanga n'ubufashwa gusa mudafashanya washatse kuvuga iki muri make oya nibaza ko ari ikirundi cyumvikana gufashanya ndagufasha ukamfasha hanyuma nkakwikora ko muri iki canke ikindi muga hari igihe ushobora kuzana uwundi icaje ari gufashwa gusa kuvuga ni wewe vyose mbere hakaza n'uwundi muko uriye kumufasha wenyene no gusesagura bikajambo agasaba ko nufasha abandi ego uno munsi wavuze yuko umuntu ahitamwo uwo bubakana kugira ngo bafashanye mu rugo ariko wavuze yuko bishobora guhinduka mu rugo ugasanga ntibibaye uko wari wabyipfuje mbega iyo bishitse nk'umuntu yubatse urugo rwiwe yazanye umufasoni afise ibyamwifuza ko canke yazanye babanye n'umushinga nayo wiwe afise ibyamwifuje ko ugasanga kumwe yavyibaza ntibibaye uko yavyipfuza kubwa ubona abantu bariko baradukurikirana no musi bari bakwiye kuvyigenzamwo gute kugira ngo na wa wundi abari muri gwa rugo yumve yuko nubwo bitagenze uko byagenze hariho novuga hariho amategeko muba mwagiye imbere y'amategeko mukemezanya ibintu hari amasezerano muba mwagiranye kugira ngo y'amasezerano ntimuhave muyasambura nico gituma rero muri ico gihe nuko bimaze gushika donc abantu bariko baraganira bashaka kubikemura cyane cyane kuko bavuze ati ibizi nawe imifu canke niho twari hejuru ngo rurumbe mwese mukarurumba mururumbye haca bavuga mu kirundi ati inkwa zibini zisangira igicu usanga habaye bitumvikana mugabo rero muri ivyo neza nuko amategeko y'igihugu yotomora neza ku buryo hatoba haraba ingorane zishika ndakugire mu by'ukuri ndavye abagabo bicwa ndavye abagore bicwa mu ngo birateye agahinda mugabo bicwa kubera amategeko mabi dufise mu gihugu bajanye n'ivyingo kubwa wati hari akwiye kujaho amategeko ameze gute kugira ngo nibaza ko amategeko akwiye kujaho kugira mubakane no kuma mwabigina maningingo hanyuma bitagikunda ko mubana nuko umwe afata inzira yiwe undi akafata inzira yiwe bikurikije amategeko nibaza yuko byo bavyiza kuko uravye nkungaha
kugira ngo byanse muvane bifata kirekire rwose abantu barahwereye bayicanye baragizene utari umuntu ushobora kwifata woniga n'umuntu mugabo nibaza yuko ayo mategeko rero mbere tumaze kuja hamwe abafise ishirahamwe ry'abagabo bahohoterwa ryo mu Kayanza nibaza ko turiko turiga ingene dutanga itegeko mu nama nshingamateka kugira ngo itegeko kuko namaze ndarisomye itegeko riraba ingo n'imiryango yimwo ubuntu bwinshi buhaze kandi ugasanga hari n'itegeko ryashitse nibaza ko byo presi tukabishiramwo hanyuma kujya kwa handi mu bindi bihugu bidakunze uragenda wundi akagenda solution yobaye ko gikuru nuko abana mumenya ico muharira mufatira ku bana banyu ati tube nka bimwe byo hanze abantu babane ku makontra byanze muvane canke bikunze mwiyongetse bo nitwovuga ko naga nahani ni babana kontra urumva muri munzu hako mwicana musi niyo gindi muri mufi cyane benshi bapfa ibintu ngo afise ibintu mugabo bakambibagira ko ibintu muvyara n'ivy'abana donc ibintu mufise nk'ubu jewe canke wewe uri kuravyara ivyo ugira byose ni kwa bawe sivyo kujya natwe abavye badusize ati ibintu n'abana bacu naho tavyo bari bafise ico giti ego uno munsi wavuze yuko hariho mu rugo abantu baricana yaba ku ruhande rw'abagabo canke abagore ariko tugerageje kuraba mu muco w'abarundi turakunze kubona kenshi iyo habaye novuga abantu bubakanye badahuje mu rugo ugasanga akeshi yaba imiryango canke iki icihaguruka ibona yuko umugabo ni wadashoboka mu rugo birakunda kuba henshi ugasanga naho wosanga ari wafise ikibazo umuryango ababanyi he muri societe yose bakabona tujya mugabo ahubwo niwe gifu niwe yasaze ndakeneye kumenya abagabo mu rugo warabiciyemwo wanarumvise utanga temonyaje hamwe kugira ngo umugabo ahohoterwa ashike yaho abantu bashobora kumva yuko Khayel Mariho yahohotewe byo byari bikwiye kugenda gute kuko namwe abagabo murafise akantu mugira kanyarigabo nyene mukagomye ibintu byanyu bo no kubwira yuko bwa mbere raba n'abagabo ni bagora avisi gusumba abagore so hajya rero ni hari ingorane ziri mu rugo umugabo akazigenderako akabisabirako hajya biza kuburuka umugabo yaratuntu yarahwereye kuko ahandi hoho aguma yifata rero nibaza yuko muri ivyo ni benshi kandi ugasanga umufasoni imbere akaza akagutegeka kuko udashaka ingorane agavuza induru akagira gute mugabo kuko udashaka induru ukihorera mugabo birakumaraka cyangwa ugasanga n'umukineze akaza mu nzu akagutwara amahera none ko kutaje navuga ngo umugore yakwivye oya umugore ntiyiba yihaye kandi yivye urumva icyo ni kibazo urumva umuntu ashobora gutwara nk'amahera tuvuge mu nzu akaza agafata amahera akayatwara hagira gute hanyuma umutwara hehe oya ntiyivye yihaye ukabana ico gikomeye urumva ico gikomeye cyagumana ibyo ni ukuvuga rero hariho biragoye nico gituma byanse mukarunda mechanisme rapide yuko biva mu nzira makagira ubuzima bw'undi akagira ubundi ni biratunganye cyane gose ko wavuze ikintu ati umugabo n'umutwe w'urugo ayo mahohoterwa abagabo bakorerwa mu rugo numva ashaka kuyamenya amwe kuko nitwe yavuga yose ngo duheze boss nibavuga ngaha kuko namwe murayazi ndakubwire nubona washaka kuba uri giko gidakokoye mu giti kanaka mugabo ufise ugutwara mu nzu uyari gutwara mu nzu ari yaguha amategeko gahagereye amategeko rero aba adashoboka mu minsi ya mbere ukayasabirako ukagira gute ugasanga rero birateye ingorane hanyuma agashaka ati ugendeye ku ntambwe yiwe ukora ico yifuza ugira iki niki ugize n'Imana mbi ukaba ufise n'abana mutafise n'abana kaba ingorane nibaza yuko gikuru nuko turera abantu cyane kugira ngo abana ntibahote nuko kuko nkuko ndazi amafamiye menshi umugore yica umugabo akamwica umugabo abana babona akabwira abana gena mu cumba akanigira umwana umugabo muri toilette yaje abantu bamuniga bariho benshi abo bana ico gikomera afise kingana gute ni igiki twogira ko yadukingira abo bana
kuko umwana ufuma gumi wawe je no funa ngo ati genda kwa mama wawe nzomuramusa hari mugabo turiho kandi novuga nti mama wawe nagumeho abeho sona kuko ansete mama hari gihe muvana mukavana neza mugafashanya akaguma ari nyina w'abana bawe kuko agumaze ambi iyo titire kuba nyina w'abana bawe nivaho kandi gutuma ugira atashima ku bana bawe kandi abana bawe baronse na nyina baronse ni nkuko abana bawe baronse na se baronse ico gituma navuga tuti iyo rero ni twogira gute twohindura amategeko gute cyane cyane ngaha mu Burundi kugira ngo tuyakore ku buryo ata muntu asubira kwicwa kubera inzankano z'umugore n'umugabo wavuze ikintu abagabo ani naje nakivuze abagabo benshi mu mico y'abarundi murakunda kugumya utuntu twanyu ariko navuze yuko ni ikintu iyo ugenda ni gikomere kenshi wavuze ama AVC hari abagabo benshi nzi barara mu kabare kubera batinye gutaha ugasanga umuntu yama mu kabare guhera kuwa mbere gushika ku wundi twicaye ngaha tuje kuba twicaye ngaha turaganira igano cawe mugabo umugore wawe yabibona twari kumwe ngaha haca ibindi bikaduka bikabugesera wataje tefika usanga none mungwari ntahe mu rugo nje mu nduru ebana ndiye nshikura umupira nshenshi mu kabara akagenda usanga adafise amahera akaja kuvumba kuvuka mu gatondo agataha kabizini ngora akati kame mnaronse umwanya ugiye gusanga sete mama ibaye kimil umuntu akagira ingora ni benshi kandi uko batapfa kuvuga baba bato kujya bishikira bato banyarucaye niko bishikira n'abakuru abakuru bo nibazi ko baba bakomerewe gose gusayanga nosha gusayanga naje ngahe akakubwira amashawuri mugabo bibari bindi nico kibazo nagira ndakubaze uno musabo bagabo barahari kandi ni benshi kandi twavuze yuko ni ibintu bigumiza muri bo ariko ugasanga un certain moment birabateye ikibazo mu buzima bwabo ariyo yamavese nibindi wowe ubona abagabo bafise ibibazo no musi bariko baradukurikirana nk'ivyo bari bakwiye gufashwa gute kugira ngo nabo nubwo badashobora kuronka urugo rwabo nkuko babwifuza mugabo baruhuke mu mitima yabo bagire uwo bitura nico gituma navuze ko hari shiramwe ry'abagabo bahohotewe ryo mu Kayanza bogitura kuko baratanga inyigisho mbere bakanaremeshanya kuko umvuga ati ngo nije aravuga ati ngo no bivuga no hava menja no gira ikivyo urumva rero ivyo rero byo kuvuga ati no hava menja kuko nakubwiye wabivuze nta na rimwe hanze umugabo agira reza shaka kugenda ugira gute nta rimwe hanze kuko arakubwira ibintu kuko ashobora kuvuga ati hariho ibintu ashobora kukubwira udashobora kwikurayo ukintumira cyo bintu mekoje nta confrontation ushaka kumugirana nawe cyo bireka ati mafu bicaho bishaka utari mafutise rero kaba kabaye parangana mu mutwe iryo shira hamwe mu Burundi bwose ri mu Kayanza ndayizi ndamaze kwigendera ngahi Bujumbura nkamwebwe mu musanzwe muzinanye nabo ntaho mutegekanya kugira ngo abari hose boroherwe kugira ngo ibintu bigende neza wavuze ko muri ko murategura amategeko turaza kubonana nawe tuzobonana turabe ko atofasha akayisha mu ntara zose kugira ngo afashe abagabo ega n'abagabo bakeneye gufasha urazi ko mwe mufise n'umusi mukuru abagabo batari umusi mukuru bafise mu byose mwarabyiye mwamunya musi mukuru ingozi yazisambutse ni nyinshi ego uno musi rero mwavyumvise abagabo nabo barahohoterwa mu mico y'ikirundi nubwo abantu batabiha agaciro nubwo imiryango yacu itigera ibona yuko nabo bashobora guhohoterwa mu ngo zabo ariko n'abantu tuzi yuko benshi bamwe barasara bakaja mu mabarabara abandi bakaja he kubera ko ibibazo byabaye mu rugo vyaremereye uno musi hariho abagore b'intagondwa bariko baradukurikirana bamba barire kubona nkoresheje iryo jambo kuko umugore arenda yubahuka umugore w'Imana yagize umutwe w'urugo urumva n'ikindi kintu umugabo wiwe uno musara abagore b'intagondwa badukurikirana babera ibitsitaza abo bashinga ntahe babera ibitsitaza abana kuko nibo bigaruka ko nk'umuntu wewe wabibayemwe muri ubwo buzima ugasanga babagore nibo baciye bigira bera kugira ngo bakomeretse babagabo kurusha ni yihe mpanuro guha abo bagore bariko baradukurikirana uno munsi kugira ngo nabariko barubaka bamenye ngene bazobigenderaho nibaza yuko umugore yitwa umugore kandi yitwa umufasha kandi umugore azi icamuzanye nta mugabo n'umwe mucika bwa mbere umugore akunda umukunda umugore akunda umwubaha n'umwubahiriza ivyo rero bigiye ngaho
birakutungana neza bo turashaka kuvuga ati nagiye kukira umupira cyane nagiye kuraba umupira cyane nagiye mu kabari n'abagenzi utashe muhira ugashikira ku icumi ugakora umupira n'abagenzi naho wowe washiye mu bindi basi utashe muhira ubwa mbere umugore icyo yogira kandi barabibigisha ni ukwakira kaze umugabo wiwe hanyuma akamugaburira akamusasira akagira ibikorwa byose bikenewe vya inarugo mu rugo muri ico gihe naho yoba yagiye mu makosa umugabo ati none ndondera iki muri bijya hanze ngaha ndonke ifuraha nk'iyi none muri gihe rero ivyo ushitse ugashika ufuka amabugenzi bavuga ngo bafuka amakudufuniko bagashika gufukamira kudufuniko bica bigenda nabi uko ubyankesa ubwa mbere byagenze uko ubwa kabigenda uko ubwa gatatu ucutaha bukeye ati reka ndabe ko nosanga bajyamye twadufuniko ndadusimba niko rero nico kibaza ko donc hajya ikibanza kinini cy'urugo la bonne entente de la famille c'est la femme umufama amaze kuba umugabo biba bigira ubugesera amaze gutanga amategeko yego arashaka gutanga amategeko bwa mbere akaba ukakabe akaba mugabo uko ariko araba niko umugabo aguma yani ikaraba ati jusqu'où nibaza ko niyo manuno baha kuko cyane gushavura hagiye gushavura c'est pas bon donc la colère ni facteur de destruction de plusieurs familles donc accepter avaler la colère transformer la colère donc nous le problème il est opportunité c'est tout on a chayisanga ari ridicule il est obligé de suivre donc ego twavuze ku bashinga ntayo bahohoterwa ariko n'abagore badahava yumvira ngo nabo ngo twabibagiye hari abashinga ntayo bahohoterwa abantu d'habitude ni vice versa sinavuze du côté de femme ou du côté c'est vice versa ça arrive nico gituma rero muri ivyo rero ni bahati nasibo ni imana ego dusozera ikiganiro cacu ndabona yuko nakazuba katubangamiye cyane uno munsi harugwaruka gwishi rukurikirana Kazwar TV gwifuza gushinga ingo wavuze hari gihe uba wipfuza ibintu ariko ugasanga ntibibaye uko bibaye ntibigenze uko wavyifuza urahohotewe kwa kundi twabivuga canke uragize ikindi kibazo mu buzima busanzwe ntibikunze yuko ubandanya gubaka wa muryango wawe uko uri mbega uno munsi wewe nk'umuntu afise experience mu rugo wabiciyemo nubwo bitakunze ko ubandanya kandi ugafata novuga ugatera iyo ntambwe yo kuvuga ati malgré aho imyaka nari maze nubatse malgré ibyo naciyemwo reka mfate decision yo kuvana n'uno muntu niki wohanura ugwaruka no musirikura dukurikirana kugira ngo mu guhitamwo mu gutora mu kubaka zango bazokubake bafise Jesse nabwira biragoye kuko ni imana imana itagutoreye ngo utore ugire ni chance utagize chance bigenda gutyo nyene nabi mugabo byiza no gushishoza ntugende par la précipitation canke par l'émotion ukagira analyse approfondie nafise bene wanje bampanura bakambira gutyo mugabo ugasanga byagenze ko baguhanura mbere uyu kugira mariage ibi nibi bati umuntu none byogenda gute umuntu ndavye ko bimeze ndavye jambo y'Imana risohoka gauche à droite bati quand même abana bashwaganye cyangwa niki birashika nje gutuma rero udatorewe n'Imana ni chance mu buzima ni siro kugira ngo ntimurongore nimugire gute mukabo prenez le temps yo kwiga yo kuraba ko bimeze hirya no hino hanyuma umuntu yiyangaje kandi ugize Imana kiyangaje biba bikwiye nta kundi ugiye hanyuma mugize Imana mukavyara ko ugize Imana mukavyara hose encore tu es bien pris voilà ego ikibazo ca nyuma niki urugo rwakwigishije urugo rwigishije ni kuba d'abord tolérant tenace accepter tous les coups accepter les coups hama les coups se transformer en opportunité hanyuma bien céder voilà ego murakoze cyane la confrontation céder uko ugiye muri confrontation ni kumwe ko kwicana
pour ne pas faire ça tu sais kuko urumva la vie c'est quoi la vie c'est toi c'est moi c'est lui donc je suis un peu je vais taper nshaka aho uri hose naho twavanye ube mu mahoro intugu mufise akari ubuzima n'ubutoyi baho kubibonye ko bishoboka ntucaye gukomplika la vie ego nibaze yuko badukurikiranye mwavyumvise neza hariho abashinga ntaye benshi twagiye tuvuga batinya kumva yuko nobangize ikibazo mu muryango noba nteje urubwa umuryango wanje canke ikini nashikana bino bimwe kare ariko mu byume neza ushindiriye nta buzima uko gushindirira ntibizosubira kubaho akeneye inzu ko ataba mu vyumba bibiri ntara mu bitanda bibiri bimurekere uraba handi wigera hama ico cumba nimba ari ico cumba akeneye c'est tout nashobora kumva unywa amazi kirahuri kimwe gitanda ni kimwe icumba ni kimwe ntushobora kugenda bibiri canke bingahe none mwobipfa vrai eka baho uronka amahoro ushobora kuronka amahoro c'est bon muko nanje ndonka amahoro exactement ego nibaze yuko mwadukurikiranye mwavyumvise haba ku ruhande rw'abagabo canke abagore ni vyiza yuko tuba twubaka imiryango yacu dufise novuga umunezero ufise amahoro kuko utariho nturiho nyene mu kirundi babivuga neza ngo agapfuye kabazwa ivu ugiye ntituzosubira ko kwibuka ifare yuko abashinga ntaye mudukurikirana uno munsi muri ivyo bibazo yagerageje kubabwira hariho ishirahamwe nzimwe sinzi twari yindi ni haba hari uwuzi yindi shirahamwe arashobora kuzotwandikira muri commentaire akatubwira kugira ngo nawe nimba ufise ico kibazo kikuremereye rabo bo guitura kuko buriya amagara n'ikindi kintu ushobora kugumana ico gikomere cyawe mu mutwe ejo ugazoyitanwa na ya mavese twamye turavuga ukazogwara mu mutwe ukazogira iki kubera ko ivyo bibazo byose vyakuremereye ni wabura umushinga nahe rero uhohoterwa mu rugo rwawe ntutinye kubiserura canke witura ubutungane nabwo nyene nibaza buratunganiriza abantu ubutungane buragoye ubutungane kuko umugore agiye kubutungana acabanza kurira abanje kurira tu ucusanga nikibazo umbira nk'umutima ndabakarore gatoya mu butungane umuntu tufate nk'umufasoni akaza akavuga ati je nkeneye pension alimentaire aba mu nzu ajya mu nzu nta mwana afise alimentaire atamwana afise kandi ba mu nzu ajya mu nzu ubutuye ko mu pension alimentaire c'est très grave ni amategeko batubwiye amategeko bigenda gute donc kuko ndazi ko pension alimentaire ni les moyens alloués pour l'éducation de l'enfant kandi atari muhira naho nyene mutari kumwe nyene yaragiye nasanze ngaha rero ako perezida avuga ngo utungane gerageze mugabo ntaco bizogaruka bizozo biraza buruho nico kitwa rero aha ari ubutungane ari faiblesse ubutungane nico ucugira ucuseda ukavuga ati ikarika kuko nigihe cy'umwanya kuko genders neza no guha example y'abantu 10 babashinga naye nzi bishwe mu nzu n'abagore babo umugabo agataha akicara mu nzu abana akavuga ati ja kuryama akazimya amatara hakinjira abagangisteri bagaca bafata umugabo bakamuniga muri dushe tariho urumva iyo rero urumva ico gikomere ushaki umuduga twara tuvane mbe ko uzorondera uwundi kandi Imana izoguha akeneye gumaho jenzorondera ikindi Imana yabiguhaye muga kuri ico kibazo naco tugarutse kuko après tout mu buzima twese turaruha uravye ubuzima umuntu kuntu ucamwo kugira ubaki inzu yawe ngene byakugoye ngene byagize iki eske wumva byari bikwiye yuko uhohotegwe ute kuhebe n'utwawe canke ya mategeko yarakwiye gufata ingingo nyene nke amategeko ntushobora kuduheba mbere azomara imyaka ingaha nakubwiye ivyo dukora byose n'abana bacu wewe ganganiza uje ushaka kose nakubwiye nurenga santimetero metero imwe n'unusu ku metero zibiri natwe dufishe kintu tuzomara imyaka ingahe sivyo yego na afisi bigenda gute barabisiga none nemere kuja gufa yego aho rero uwo maze kubona ati umuntu ebana arabihevye nuko aba yarengewe yashaka kuyamahoro yarushe mu bisanzwe avuga ati nta yindi solution reka ngende yego ugiye mu butungane rien
giye hehe saba vomye aujourd'hui turabi nye tuhindura amategeko washobora kuvuga umuntu abakarorero fate résidence séparée maze nka wimwa mutabana c'est automatique ni automatique mwoge mutungana wakwa kandi muri séparé déjà musanzwe muri séparé automatique yego à gauche à droite écoute c'est cette affaire vous gardez ça ariko numva ikintu c'amategeko mwari mukwiye kugihagurukira kuko ni mwebwe nyene nukuri jewe je vais nzogerageza tujane mwe n'abajya bafise irya association bazane moi je vais rédiger une loi proposer une loi au niveau de l'Assemblée nationale l'Assemblée nationale propose l'État si tout va bien de toute façon le mandat nizohera icyo gikona nagikoze kuko nibaze ko ari cyo gikenewe kurusha kuko après tout nubwo turiko turavuga umuntu yoheba byose wogira iki kugira urokora ubuzima bwawe ariko naho guheba ikintu waruhiye ukabiruhira akuwe umuntu atashizeho na infra ugaca ugihebera n'umuntu yakononeye n'ubuzima urumva n'ikibazo n'ikaramu yo kwandika itarimo nikindi gikomera ubundi naho wogenda mugabo ufu gico gikomera akupfa nibaze yuko aya mategeko niyo yarakwiye kujaho no musi nibari abariko baradukurikirana basanzwe bari muri justice basanzwe bari mu nzego za leta bagira nibaze yuko bofashanya kugira ngo ico kintu kigende neza arana bajije bameze bari muri zingora kandi mujije akabura nawe ngena tora solisi tutwenga bibabaje yabaje mugabo c'est comme ça c'est pas seulement abatoyi no kuvuga ku nzego zose ico kibazo kiri ariko ndafise ikibazo nari nifuje kukubaza maze kumviriza tewanyaje yawe byagenda gute byarakunda kurangura neza amabanga y'igihugu byaroro cyane gose gute ufise igikomero utaha ko muhira ico gikomero gishaho pansuma basi iyo pansuma ukacugenda nta kindi mugabo atari wewe muri make ukora nk'uwihevye urumva vraiment jewe ibwa mbere nuko ton chef ababizi wari warabanje kubivuga kubivuga arayibona hanyuma rero mon chef abizi je dois rendre compte à mon chef c'est tout abandi wowe uvuga c'est ton affaire je n'y connais pas si je suis en parfaite harmonie avec mon chef voici ibi ni kunuku none je la compte à qui ibi amuvuga muri abamwe mu cyamo journaliste ça prend 24 heures et c'est fini l'information urayitanga ukamvira ipanda gauche à droite c'est 24 heures nizirenga ibindi bisha bigende ari umushinga mateka ya telefone yagize ingorane nkizo yego baramugira baramwafisha muri ibimenyesha makuru byanyu arantefa ngo none je ngiranje kwitwara ni uragwaye mu mutwe witwara ujahe no réplique même pas ati bihakanye wewe 24 heures hazo bari uwundi muntu bariko baravuga kandi ko byagenda ati warakoze yego ego nukuri nibaze yuko abantu badukurikirana habananye n'icubahiro nimba uri kuradukurikirana n'abandi duhaguruka ya mategeko ajeho kuko novuga nubwo bo kuriba kandi birorosha abashinga ntahe guheba mwebwe biroroshe ko buvuga ati reka no tumangena nkarokora ubuzima mugabo na ishire mu kibanza c'uwo muntu waramaze imyaka n'imyaka ukora uri kurarondera ngene wo kwiteza imbere ngene wo giriki agaca haza umuntu nkuko yabivuze atashize ko nakantu kangana gutya agacaza ngo ntwaye ibintu byawe iro majina baye vice president narakiri ingo nyinshi zagize ngorana urabona umuntu umubushinga ntahe yaravaye n'umugore wawe wa mbere sivyo abafise abana no kuvuga umushinga ntahe afise des biens alors kubera wa mugore yaje naho yo wamaze umwaka umwe akaza umugabo agacapfa ba bana ba wa mushinga ntahe bakaguma banama cyo bitari kwanama c'est le terme bayerera kandi se yarasigiye amatungo ubundi akanana atana kimwe yagishize mu njana ivyo rero ni nabibonye nanje muri zo manza narafashije ingo nyinshi kugira ngo ndondere des solutions par rapport à ça izo rero ntibishikira abandi birabaje vraiment wapfuye abana bawe bakamererwa nabi kana mukase atacu yafashije atari kumuherekeza guhamba
birababaje cyane Cyane gose. J'ai fait le temps que j'ai passé à la vice-présidence narakubonye narafashije ingo nyinshi narahanuye byinshi mugabo ntivyo kubako nawe kuko igikuru umwana naho amategeko ari akingira abana kuko ingo nabana mugabo turabe ibyo byose kugira ngo namwe muri ko maje kubaka cyane cyane urukundo rw'abana kuko kenshi nibo baba bana victime kandi ibintu baba batazi ugasanga aciye akura ejo nibo tuzosanga ariko baranywa byabiyayura mutwe nibo tuzosanga ejo bari muri bya bindi byose kandi bitavuye kuri wari bikomereye yatewe n'abavyeyi bisigura ngo abadukurikiranye bafise ubwo bushobozi no munsi mwofashanya n'abantu bashinga naye kugira ngo muhaguruke amategeko buriya umuntu igihugu umuntu plutôt adafise amategeko ashobora kumukingira canke ngo ashobora kwidegemvya mu bintu vyiwe ni kibazo kiba kihari gikomeye cyane ego nico kibazo nibaza yuko twosozerera ko uno munsi kubashinga nahe badukurikiranye ngira ngo mwumvise intererano yagiye atanga niba buri kuradukurikirana ufise ico kibazo itura abantu bakuganiriza cyane niko dusaba n'abantu bafise ivyumviro basome ritejya tegeko ry'ingo n'imiryango hanyuma badufashe kuko rijya tegeko ni vraiment c'est pas perfectionné nuko turi perfection kandi rikorwa na les parties prenantes nawo beningo si leta yonyine leta izo kwiga irabishoka mugabo twebwe mwebwe nimuzana ivyo vyumviro tubishire hamwe muri iryo shira hamwe hama tubishikirize inzego zisahushikiriza ivyo jeneme nuko ndi disponible kugira ngo iryo tegeko turihindure nk'uwo bari karadukurikirana no musavuga ati genda afite noterera karibu ego nuko rero abashinga nahe mwadukurikiranye abafasoni mwadukurikiranye mwavyumvise neza umufasoni yakeniye ku rugo gwiwe rugenda neza ruragenda neza yabitubwiye ni wawe uri kuradukurikirana nawe ni wawe wifuza kubaka ni wawe wifuza gushinga umuryango na hanyo kugira ngo namwe mugerageze kandi buriya mu rugo habamwe ibintu byinshi bigoye umuntu wese ategerezwa kumenya kwihanganira d'abord kandi hari ikintu yavuze gikomeye abantu tudakunda guha agaciro nitumenye yuko abashinga ntahe bakwiye kubahwa umufasoni agakundwa ico kintu ni mwakimenya bizogenda neza ndibaza simbeshe warabiciyemwe mu rugo ego nuko rero naho turangirije bibwirwa benshi bikumva bene byo nibaza yuko mwavyumvise abafise ibibazo murashobora kutwandikira tuzomurondera kugira ngo mufashanye ayo mategeko ajeho abadukurikirana bari mu nzego zitandukanye mushigikire aba bashinga nahe nabo kugira ngo babeho ari nk'abandi bafise amategeko abakingira ndetse bashobora akingira n'ibyabo ndagushimira cyane ku kiyago ciza waduhaye murakoze cyane gose imana yahizagira yego mugira ibihe byiza rero mubandanye mukurikirana ibiganiro vya Kazoar TV Kazoar TV, we want the words, the solution of all truths.